bari bakwiye ko ico bakora cyose ubanza bakaza bakatwegera bakatubaza bakumva yuko ari nkenegwa hama bakabikora ari uko twabivuganye je nico mbona ariko ahandi naho mbona ivyikora byose nawe yokora ntishika ku ntumbero kuko nivyo nibikoroka bivuye hejuru canke bivuye kuri abo bakuru natwe abato baturumva ibibazo byacu niba bishura ku bibazo byabo gusa hanyuma ndumukenyezi ndubatse mfise imbyaro 8 mfise 6 hanyuma muko umuntu ashika ngaha twaje duhunga twarabisavye barabidukorera kugira ngo baduhungure badushire mu maboko yabo y'u Burundi tuve mu maboko ya leta ya Kongo iyo twari turi hanyuma ikindi naco tubona yuko kituragije ishinga ndetse emwe arico kitugoye kiriko gituma ngira ngo duhura n'ingorane n'ibibazo nuko twahawe inzu tukaba tutagira indimiro ntidufise aho turima mu maguru masha ikibazo twoshikiriza leta ikadufasha ni kibazo c'ubukene nyene nubwo turiko tuvuga kuko ataho twikora naho dufise turonderera abana naho dufise dugituma abana tubambika navyo dufise byo tuma turonka iterambere mu ngo zacu tureke gusegerereza tureke kugenda dutega amashi dusega abo twimye ngo baribagiwe tukareba ingene tworonka ubwo tudandaza aha turi ruhande y'isoko ari kurumva nta gatayi dufise tujanayo urumva rero hanini nukuri ni dutabare tureba ko twova muri ubukene turimwo no kubona abana batuva iruhande bagenda bangara kubw'inzara n'ubukene babona ko dufise tukaronka uturima tudutabara turonkamwo udufungurwa turonkamwo utuboga tugaburira abana hanyuma izingundi ngorane tubona ngaha mu Giheta nukutagira ico tugaba kutagira ico tugaba rero niho n'umukenyezi adashobora kwiteza imbere urabona nk'ubu umukenyezi nta nakimwe atorana nko ku mugabo canke no ku niwabo yavuka udusanga rero umukenyezi atacaronse cyo kwiteza imbere kuko vyose biba bifise bigabwa n'umugabo niyo hageze n'igitoke cyamye kugira ngo barabe yuko boteka cigisahira umugabo acakigurisha agaca avuga ngo si ico yateye ku rugo rwaso cyo mbona ko iryo tegeko twarisabye kuva kera dusaba n'ubureta yuko yokwemeza iryo tegeko abakenyezi bagatorana ikindi mbona yuko leta yoshira mu ngiro ko itegeko ryuko amatungo y'urugo asangirwa na bose nico leta yo gishimangirako kugira ngo ibintu byose umugabo ntaguma vyiganza ko ari gwiwe eka nico gutorana numvumenga leta ntigishimikiye ko ahubwo umenga itera ikigwaye ariko jewe n'ukuri ndiko ndabiraba turakwiye gutorana twebwe abakenyezi by'ukuri leta isubize umutima ku bakenyezi ubafate mu mugongo kubigisha amategeko kugira tumenye tuva niyo tujya nije ndavyishura kuko hamwe biramugora gutegera abi wabo bamazwe n'intambara akomeza ari karaturatura hamacahura nivyo bisazi vy'abagabo bica bimuremeka iyo nda urumva ko atarafise ubwenge bukwiye kuko uyu mwana baramuhohoteye cane
kandi ndabibonye nanjye murabirambabaje ndamumaranye imyaka 4 n'igice yazanye inda ifunze nk'indwi 2 yego narashitse muri komine uwo muntu ubwenge buriko buragaruka baramufata bamufashe yafunzwe inga ryose afunzwe inga ryose arabura icyo yireguza ege turavye mu bisanzwe leta umenga ntitwumva hanini yamuramaze kubona n'ibintu zenya bijya byo gufatwa ku nguvu canke guturubikwa imisi yose twama twasemereye ariko nukoze ayo makosa we wamujanye ukamujana kubajejwe ubutungane muhurira muhira ni wagutangayo cyane cyane ukudahana ko mu Burundi kurarenze umukenyezi agiye kwitwara hari igihe abiwabo w'umugabo baca bamubwira bati afunzwe ntutugarukireho canke bose bagaca mugira kwiterabwoba n'umugabo akaca mubwira ati gafungurwa sinze ndagusangaho kubera bwa bundi hamwe bavuga bati nta tonga afise nta niki hanyuma umukenyezi rero niho naho baba bamufunze umukenyezi acagira umutima uhuha agaca agenda ati mumpe dutahe naho aba yamutabagaje yamisha yuko yofasha no kuri no mu butungane ntibitugendera neza twebwe abakenyezi barakunda kutumvigwa gose mu butungane iyo bafise ingorane kubera bwa bukene tugasaba yuko rero ubutungane bwoza burahana uwo ari we wese ashatse guca ukubiri ashatse gukubagura umukenyezi najino nduje gushaka na rero turubakana nubatse umwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 mu 86 tumaranye imyaka 5 atangura kumpari ku mugore wa mbere baravyarana umwana w'umuhungu hama haragera igihe kandi aramparika kandi ubundi mugore agira 3 uwo ruravana arasubira aramparika ubundi agira 4 n'uwo ruravana atamwana ruvyaranye arasubira aramparika ugira 5 n'ubundi ruravana atamwana ruvyaranye n'ubundi arasubira n'uwa 6 uyo wundi wa 6 aramuta nawe nyina mutana n'inzu aca arasubira razana uwindwi niwe ruri kumwe ubu kuri izo mbyari 9 afise abana 7 harapfuye 3 afise 7 ko naravyayemwo 2 ibyo twashize imbere ko twabonye musanze abakenyezi bafise ingorane nyinshi cyane nk'ingorane zo guharikwa uburu aha mu gihe abakenyezi benshi baraharitswe hanyuma kungene baharitswe hariho guharikwa vyeruye no guharikwa vyinyegeje kuri uko guharikwa vyeruye cyane hagwiriye guharikwa vyeruye nuko usanga nk'abantu b'abagabo bagenda ngo bagiye gupagasa nk'ibujumbura cyangwa ahandi bagaca bihererayo bagaca baba birondereye abandi bagore kurima amatongo yino nayo aragoye kandi nka se wabo bana nyene nta bitongo afise ndinda gucingero kugira ndonke aho nkotesha kugira ndonke utwo nzogaburira babana nkazokudukuramo utwo barya kadukuramo ibikoresho by'ishuri kuko n'ahandi batabigwanije niho abakenyezi benshi kwiri barabara batanditswe kandi bafise izo ngorane uvuga leta nuko yohagurukira abantu bene abo babanye batanditswe kugira ngo izirakiza izi ngorane zishikira twebwe abakenyezi bakabigwanya bose bakabituza ngiye guhunga najabukiye ine kiremba nisunze iyo abavyeyi bari aho nashikiye mpungutse
nashikiye ku musozi wa Bwica subira ahomba ariko utwo narifise mu nzu nasanze ataturiho nk'uduharage twari mu nzu twose nasanze basahuye utuntu twose nari mfise nasanze bamaze kudusahura ntavyo nomenya sinomenya babitwaye abariho kuko iyo uri muriruka ntuheza ngo uhindukire urabe inyuma barimwo baragusahura honyene wewe ubabaye amagara yawe ntubu kibabaye ivyo usize inyuma. Mu bijanye no gushumbusha ababuze ababo hoba ikigega bagashiramwo nk'uwabuze dufate nk'uwabuze umucanje wiwe akavuga ati jewe kirya kigega ndagenda nkikorako kandi hoba n'icibutso cyo kwibuka abo babuze ababo n'ivyabo. Nuko leta yoshumbusha ababuze ivyabo n'abateshejwe izabo. Nuko leta yotegura inyigisho zo kuremurura imitima. Leta yofasha kandi mu kwitaho imfuvyi n'abapfakazi. Ivyo nyene vyo kudahana natwe biratubabaza. Umuntu harakwiye gushirwaho itegeko ryo guhana umuntu yakoze ikibi kandi bikaboneka. Kunywanisha abantu naho ni vyiza, kunywanisha abantu bakabana neza bakaja mu mahoro ntibazosubire kwinubana. Umugambi wo gutsimbataza amahoro ibyo leta yakoze ntawo bigaya mugabo nuko tusanga nk'ibiganiro byashikiriye nk'abantu bake iyo bari kugira bigashikana cyane nko ku mitumba hakaronka abantu benshi babikora hanyuma umunyagihugu wari we wese agashikirwa mugabo ni kwa kuri naho nyene utusanga karimere nko mu misi yahera batusanga nk'igitigiri cy'abakenyezi baja muri ivyo biganiro ugasanga ni gitoya ugereranyije n'abantu b'abagabo. Kubijanye n'ivyo kugiriranira ikigongo umurundi wari we wese yokwibagira kahise umwe wese akirengagiza ivyo bavyaramushikiye na cane ko baciye umugani ngo ntibagira ntibana. Akazi ka misi yose ndi umurimyi nkora utwanje nkaba ndi umukuru w'ishirahamwe turera ibibondo rigizwe n'abapfakazi n'imfuvyi. Intumbero ya nyamukuru y'ishirahamwe ryacu ni ugufashanya n'abapfakazi dukorana ni ukurera abana abo bapfakazi basigaranywe n'abagenzi babo ni ugufashanya nabo batama n'uwo musore barimwo hanyuma tukaba twari twiyemeje umugambi wo kurima no korora kijambere mugabo ntiturorora kuko ubworozi ntabwo turaronka. Leta yofasha abakenyezi bato cane mu mashirahamwe bakatugwiriza ibitungwa vyodusahiriza bikaduha umwavu mu mbuto boba baduhaye. Turima hato kubera amatongo yaze mbayeho nyene kugukorera mu ishirahamwe aho abandi bari bakandemesha nyene mu mutima turose n'udufaranga barashobora kuduha umuntu akaja kwifashisha akagura agasabune nkaca nongera nyene nkarima dukeya nyene kubera ta n'ahantu noronka ndaturima hanini. Naho leta yaduhaye nyene mu mirenzo mu mwonga ego haratugirira akamaro turimye duterwa nyene turaza mugabo kubera ata mwavu dushobora kuronka bica biza nabi
canke duteye ibiterwa bigaca bihura n'indwara tudashoboye kuronka umuti wo kubipompa bigaca bigwara kubera dushoye nyene ata soko y'amahera menshi dufise ino ngo baduha amahera menshi nico kica gituma duhomba dusaba yuko leta yodufasha cane ikaturonderera isoko turimye tugaca dushora tukaronka udufaranga twisumbuye oya nta nyinshi turonka ntibyoroshe kubera naho tuyituye ibibazo nta kintu turabona dushikirako oya ntikenye ni kubera nyene abantu b'abakenyezi ijwi ryacu umenga ntirishiki imbere ritashika imbere nyene umukenyezi aguma acinyirizwa ino mu gihugu iwacu ndadesa nkagira imikeka nkadesa ibitambara niko kazi ka misi yose nkora kubera turi bantaho nikora tutagira aho turima nico cyatumye twiyumvira kugira ibi ntibigenda neza cyane kubera ubukene kubera niyo ndabikoze sindonka ababigura sishoka ndonka ababigura ariko nk'ubu mfise uburyo nokora nkarabaho nshira kugira ndandaze kuri twebwe bato kubera ata buryo tugira ntitwigera turonka isoko rishemeye ariko abafise uburyo abo banini barashora muri Tanzania barashora Ingozi barashora Bujumbura hose aho bishoboka leta twoyisaba ko iyo dufasha mu bukene dufise kugira turabe ko tworonka isoko boja kwishuri bose bisanzwe abana bose bakwiye kwiga kuko utazi gusoma no kwandika urashobora niyo ugiye nk'ahantu utazi gusoma ntushobora kumenya pancarte yibarabara iyo ugiye canke ni bwabumenye nyene ushoye utuntu bigatuma bakwiba kubera utazi guharura utaciye ku ntebe y'ishuri leta irakora ibikwiye kuko nk'aha ku mutumbi wacu baheruka kutwubakira amashuri mashasha aho mu Karindo ico kibazo leta ko iriko iriyumvira ko izogira ry'amashure bavuye mu mwaka wa 6 bagashishikara ijya myaka 3 cingira ngo nibayagwiza ayo mashure je ndibaza yuko mugabo naho nyene niyabigira abo basohotse atakintu ibatekereye baca bakora imuhira canke ikibasosia ibagire nk'amashira hamwe naho nyene ndibaza yuko atakintu kizovamo kuko azova ngaho aca yigira nko ku mugabo aho ku mugabo ntacagiye atwaye navya bikorwa byo muhira ntavyamenyereye ugaje usanga ndi hahandi ingo zica zisambuka ndi umwe mu bagize inama ya komine Mugina abandi umwe mu badame 3 bashoboye kuja mu nama ya komine mu mabanga y'igihugu kuva hasi gushika hejuru ibice 30% bidakurikizwa nk'uko byategekanije iyo tubonye ko bitariko biragenda neza rero turagerageza tukabivuga mu nama za komine hamwe rimwe ukabona ko babyirengagiza ntibadushira mu nzego nk'uko bikwiye ibyo tukabona ko ari intambamyi hanyuma iyo izo ngorane zo mu ngo nazo iyo tumaze kuzivuga baragerageza kudufasha guhanura hari n'igihe mugabo ubona yuko abagabo kenshi umenga boshigikirana kugira ngo umukenyezi ntagire ku cifuzo ciwe nibike bashoboye gushika kuko abakenyezi bamwe barimo mu ntwara umugabo si cyane ko ndavye nkababura amatari mu ntara mu gihugu cyose ntihenze umenga ntibarenga nka 3 kandi tugaca tubura aho tuvugira kugira ngo umukenyezi abone yuko nawe afise uwashikako kugira ngo ego byarashitse
aho jewe nyene muri komine Mugina twari dufise umushefu de zone umwe mu mazone 5. Uwo mudame baramukuye kubwanje nashaka ko bamukura agaca asubirizwa n'umudame n'imiburiburi. Mugabo bamukuye baciye bashiraho umugabo. Naravugije induru, ndavuza induru nyinshi cyane, ndavuza induru biranga ntibyumvikana. Gushikana n'uyu munsi turasaba mugabo ntibikunda. Muri ayo mazone 5 n'uyu munsi nta mudama arimo. Sikuvuga ngo ntitubishoboye, turabishoboye mugabo barabyirengagiza. Iyo aba bohinduye gatonya bagahindura umukenyezi wari we wese kuva hasi gushika hejuru akumva yuko nawe akwiye kuja mu nzego. Ku ruhande rwa leta je mbona umwitwarariko uriho, mugabo rero naho uriho biracumbagira, ntibishigwa mu ngiro nk'uko biba vyavuzwe. Kubera ubukene urumva tuguma turi inyuma na leta twebwe itwibuka ari uko abari imbere babanje kuja imbere. Urumva ntituguma turi hasi kubera ntitwigira tuja imbere. Iyo dufasha uburyo kubera ubukene. Egome musanzwe leta iravyumviriza. Ariko naganda kuvuga ko kuvyumviriza ni kimwe, ariko kubishira mu ngiro ni kindi. Kutwumviriza yatwumviriza, ariko tukarindira kwishira mu ngiro tukabura. Izo rero nizo ngorane dufise. Ico dukwiye gukora tubona kubandanya dusemerera, tukaguma twinginga tukaraba ko ishira mu ngiro.